Mu kiyago kimwe Muco na Rayisa mu rugo kwa Rayisa na Anne. Muco yumvise Rayisa yadukana ijambo ngo ndafise niryo jambo twarangirije ko igice ca kabiri, ari nako ngira ko ndakubwira ati mukunzi w'ibikorwa vya Isangemwo nawe kora partage nyinshi cyane zishoboka kugira ngo Isangemwo nawe wakunze, Isangemwo nawe wahisemwo, n'abandi bumve ko banamenye ko wahisemwo gukurikira ubusobanutse kuko nawe usobanutse. Niwa bikora Isangemwo nawe izokora cyane kurusha uko bibona ubu kandi zogera kure hamwe wamuyipfuriza kugera. Erega nteba gukora kubw'impamvu zawe nawe zirimwo, kuko ni wakora partage ukagira kuterera n'iciyumviro cawe muri commentaire bizotuma dukora cane nakara inzira yumwe ntishika. Ntubizi se? Ikaze rero twisange mu gice ca gatatu cino nkuru Kaminuza y'urukundo n'ukurekuriranira. Ikiyago ca Rayisa na Muco naho cari ciza kandi cari gifise intumbero nziza yo gusubira kuraba Karima hafungiwe. Anne wewe siko yabibona kuko niyiyumvisha ukuntu umuntu yo kwiyadukiza akaja kwica abantu bunyamaswa ngo nuko yirukanywe ku kazi. Isangemwo mu masaha yo ku mugoroba Muco, Rayisa na Anne bateramye, Muco yabwiye bano bakobwa bompa ati mwarakoze kubw'ubufasha mwampaye, ariko kandi nico gihe nanje ngo ntahe muhira, ariko imbere yuko ntaha ndashaka kubanza kubashimira cyane kukuntu mutaretse kumba hafi, kandi hari impamvu nyinshi zari gutuma mutamba hafi, hari impamvu nyinshi zari gutuma mutanyitaho, ariko mwemeye kuzirengagiza mumba hafi. Rayisa yumvise ko Muco ashaka gutaha bimutera agahinda kenshi cyane, kumva ko sheri wiwe ashaka kumusiga gataha. Rayisa yaciye abwira sheri wiwe Muco ati sheri wewe ukomeje kwiyagiriza amakosa menshi kandi atari ko biri. Jewe ndamaze kukubwira ko tudakwiye guheranwa n'amakosa ya kahise. Nivyo abavyeyi bacu barafise kahise kaba atari keza, barafise amakosa yabo ya kahise, ariko kandi sheri nije nari nkwiye gusaba imbabazi cyane kurusha wowe kubw'ivyabaye. Ndazi ko wagizwe imfuvyi nuko papa wanje yakunze kurira amatama yose bituma yirukanisha papa wawe ku kazi. Ndazi uburemere bw'umuntu adafise akazi, ibaza uburemere bw'umuntu yagatakaje nawe yanagahorana. Ayo makosa yose ya papa wanje yatumye mama wawe agwara, abura umwitaho, so wawe abura amafaranga yo kumutwara kwa muganga, yaragwaye kugeza ku rupfu. Ivyo kandi nivyo vyatumye nanje nza gusigara ndi imfuvyi kubwo gukunda igiturire kwa papa wanje. Ubu ndiko ndatahura neza ko ndi mu kibanza atari icanje, ndi mu buzima atari nagwanje, ahubwo ndi mu kibanza n'ubuzima bwawe. Ibimbamwo ni wewe wakagombye kuba ubibamwo. Isangemwo Muco, nabayeho iki gihe cose mbabajwe nuko nakuze ndi imfuvyi, ariko ntaco nigeze nipfuza ngo ndakibure. Ariko kandi wewe nta na kimwe wari ufise, wari umwe atanu ufise wo kukwitaho. Jeho basi nuko narindi kumwe na Anne. Muri no misi nkomeje kumenya no gutahura ko ndi mu kibanza atari icanje, ahubwo ndi mu kibanza cawe. Rayisa kandi atuje atekanye, inyuma y'ayo majambo yose yagiriye kabaza sheri wiwe Muco ati sheri mbwira nimba wumva ndakubangamira canke nimba wumva bitakibereye ko tuba mu rukundo je nawe inyuma y'ukuri tumaze kumenya. Jewe sinitaye ku vyabaye, ndacagukunda, ni naco gituma nakeneye ko dusiga hano twenyene. Sinshaka ko nawe uza kubaho wenyene utagira ukwitaho, kuko sinzi ico kubako tutakikubona hano. Sheri ndagushakira iruhande yanje, ariko kandi mbwira Muco uracankunda. Isangemwo Muco nawe yishuye Rayisa mu majambo make agira ati Rayisa nimba wumva ugikomeje na nyuma y'ivyo papa yabakoreye vyose, urafise umutima ukomeye kandi wihangana. Rayisa je ndacagukunda kandi cane, gusa ndafise ubwoba ko umunsi umwe uzonsiga ukagenda, kandi ndumva ashaka gukomezanya nawe, ariko kandi nkundira ndakubaze. Ndashaka kukubaza nimba inyuma y'ukuri wamenye ugikomeje na gahunda y'ubukwe bwacu. Ndashaka kumenya nimba ucishimiye ko dutegura urubanza mariage yacu gushika tubanye nk'umugabo n'umugore. Rayisa yishuye sheri wiwe ati ndakomeje ahubwo cane, kandi kuva twese twemeranije ko tukiri mu rukundo, ndumva nishimiye gukomeza n'ivya mariage cane naho bitoroshe. Ariko kandi kuri ibi vy'ubukwe ndabona ataco twobikora ko papa wawe atabizi, kubw'ivyo ndafise ico nipfuza kuvugana nawe. Aha niho twasize ikiyago co mu gice ca kabiri kigeze aho Rayisa yarabwiye sheri wiwe Muco ati ndafise ico nifuza kuvugana na papa wawe. Isangemwo Muco nawe yishuye Rayisa mu majambo make agira ati
nimba biruko hari ico wipfuza kuvugana na papa wanje, ngaho reka dupange ejo mu gitondo inkoko aba ariyo ngoma, tuzinduke dusubira hariya kwibohero, hariya papa afungiwe, mubonane maze munavugana ico kintu wifuza kumubwira. Isangemwo iryo joro ryabaye rirerire kuri bo, ariko kandi ryaratevye riraca. Bwarakeye barazinduka bagenda kuraba Karima hafungiwe. Barashitseyo muco aragenda gusaba se ngo baramukanye nk'uko yari asanzwe abimenyereye, ariko kandi yashitse bamubwira ati nyuma ya hamwe uherukira hano papa wawe yafashwe n'ingwara, aragwara araremba, yafashwe bukumbi, bamukuye hano bamutwara ku bitaro. Muco nta kindi kintu yari afise cyo gukora muri ako kanya usivye kubaza ibitaro batwaye ko Karimu papa wiwe, kugira ngo nimba vyoshoboka yerekezeyo kumusura. Muco baramubwiye ibitaro batwaye ko papa wiwe Karimu, aca asubira inyuma babaye cane, asubira inyuma hamwe Rayisa na Anne bari. Yasubiye inyuma babaye cane, ariko kandi sheri wiwe Rayisa shikamubaza ati sheri ko mbona ugarutse ubabaye utishimye, habaye iki? Muco yabiganiye inkuru yose nawe bahejeje kumuganirira, harababwira ati papa ntibimeze neza, sinzi nimba kiriho pe. Rayisa yaciye abwira sheri wiwe Muco ati mbisa kurivora. Rayisa nawe yaramaze kuba buri kantu ako gace kabo yaramaze kukamenyera cane, yarakazi kuko yari yaragakuriyemwo. Yaciye abaza sheri wiwe ati mbwira kandi mbwira nibihe bitaro bakubwiye ko bamujanyeko. Baciye berekezayo, mu mwanya muto bari bahashitse. Bashitse babaza ababijejwe nimba hari umupapa bita Karima agwariye muri ivyo bitaro. Ubwo bijejwe yababwiye ati reka ngende kubarabira kuri liste y'abagwayi dufise, ndabarabire ko uwo mupapa Karimu wanyu ariko. Unabijejwe ntiyagiye kubarabira kuri liste y'abagwariye muri ivyo bitaro, agiye kwirabira nyabona ku mazina y'abatari barekuriwe gusura Karima hagwariye muri ivyo bitaro. Akiraba kuri iyo liste Karimu yamuhaye y'abatari kuriwe kumusura kuri ivyo bitaro, yasanze hariko amazina 3, aca aragaruka. Unabijejwe yagarutse avindani mu bitaro, ariko kandi azababaza amazina bano bari baje gusura Karimu. Rayisa kibona agarutse ababaza amazina, yaciye amwikeka. Muco yaciye amubwira izina ryiwe, aramubwira ko yitwa Muco. Anne nawe nyene yaciye yivuga mu izina ryiwe, aramubwira ko yitwa Anne. Izina ryari risigaye kumenyekana hano ryari izina rya Rayisa, ariko kandi Rayisa amaze kumwikeka yashimye no kumuhisha izina ryiwe, aza kumubwira ko yitwa Chantal. Twese turabizi Rayisa ko ari ryo zina rya Rayisa, ariko aradukinira noneho no muri ino nkuru, ariko kandi yaciye amuhisha izina ryiwe, amubwira ko yitwa Chantal. Bino bintu Rayisa yakoze byaratangaje Muco na Anne, baratangara barumigwa, bibaza igituma Rayisa besha izina ryiwe akavuga ko yitwa Chantal. Isangemwo Rayisa wewe yabikoze abibona kuko yari yamaze kwikeka no muntu, ariko kandi no muntu yarajijwe kuraba kuri liste y'abagwariye mwa bino bitaro, yabonye harimwe amazina 2, none haca babwira ko Karima atawugwariye hano. Unajejwe kuraba kuri liste y'abagwariye mwa bino bitaro, amaze kubahakanira Rayisa, Muco na Anne baciye basubira inyuma. Isangemwo mu nzira basubira inyuma, Rayisa yabwiye sheri wiwe Muco na Anne ati je ndafise igitekerezo. Yababwiye ati je ujya mugabo namwiketse, kuko igihe yatubwira ko agiye kuraba kuri liste y'abagwariye mwa bijya bitaro, hajya nyene mu ntoki bijya bipapuro yarafise vyari ivy'abagwariye mwa bijya bitaro. Ariko ibaze ko igihe yagaruka yarafise urupapuro rumwe rwonyene, ariko aza kugenda yagiye afise impapuro zitari nke ziriko liste y'abagwariye mwa bijya bitaro. Amazina yari kuri rujya rupapuro yaje afise ubwa kabiri, ntabwo nagiriwe amahigwe yo kuyasoma, ariko nabonye ko yari amazina make cane. Ni naco catumye jewe ntagira ko ndamubwira izina ryanje ry'ukuri. Mwumvise ko namubeshe ku izina ryanje, kandi mwabonye ko nanamuhishije n'isura yanje. Ndipfuza ko nza gusubira hariya ku bitaro nitwa Chantal. Sheri nibaza ko Chantal mwese mu muzi sivyo? Ni wa mukobwa w'umupolisi w'umugenzi wanje, umwe akunda kugemurira abafunzwe baba bagwariye hariya ku bitaro, wa wundi nyene akora hariya kwibohero. Anne ntimumuzi mwese. Ni naco catumye mpisha isura yanje, ngira ko mbesha n'izina ryanje, nkoresha izina ry'ujya mupolisi kaze Chantal. Kubw'ivyo rero mwitegure, ndipfuza ko tuza gusubira hariya ku bitaro ndi mu izina rya Chantal ujya mupolisi. Mwebwe gusa mugume hafi yanje, ndaza kubereka ico nikorera. Muco na Anne bamubwiye ati amahigwe masa kuri wewe, amahigwe meza, twizere kuza kubikora neza atakosa nari tushizemwo. Ariko kandi sha Rayisa, twebwe ubwacu twiboneye ko atawugwariye hariya, kuko usanga yaranishwe, ibimenyetso vyiwe bikanasibanganywa, kuko ntibari kutubesha ngo batubwire ko atawugwariye hajya ari hagwariye muri make.
Bamaze gushika muhira, Rayisa yatoye telefone arondera nimero ya Chantal. Amaze kuyironka yaramuhamagaye baravugana, aramubwira ko amukeneye amushaka cyane. Chantal yabwiye Rayisa ati ndafatiriwe cyane ndi mu vy'akazi, ariko kandi sinzi nimba nza kuronka akanya ndaza kuguhamagara ndakumenyesha. Rayisa yaciye yongeragira kamubaza ati basi ku mugoroba urahavuje hariya ku bitaro ndagutegera ico tuvugana. Chantal yishuye Rayisa amubwira ko uyu munsi ataza kuja ku bitaro. Yamwishuye amubwira ko ataza kuja ku bitaro kubw'imvo z'akazi kenshi yirigwanye. Rayisa yumvise ko Chantal ataza kuja ku bitaro araserebra none harasara. Rayisa aho nyene yaciye asubiza kuri telefone Chantal ati nta kibazo ko wumva ufatiriwe n'amabanga y'akazi sinokomeza kuguhatiriza, nta ngorane nzokurabe je tuvugane. Chantal ati yego nta ngorane. Rayisa yavuye kuri telefone aserebra ari nakagira kabwira sheri wiwe Muco na Anna ati nkuko nabibabwiye ivyanje binyuzemo, itegure ku mugoroba tuze gusubira hariya ku bitaro isangemwe. Ku mugoroba barasubiriye baja ku bitaro, ariko kandi Rayisa abwira Muco na Anna ati mwebwe muze kuguma ngaha mu modokari muraza kuyivamwa ruko ndabibabwiye. Rayisa yaciye asohoka, ariko kandi asohoka mu modokari yitwikiriye. Mu gusohoka kuko yari yitandiye fresh nk'umunyedini, nta washobora kumumenya, nta no washobora kumuraba neza mu maso ngo amumenye. Rayisa mu izina rya Chantal ageze kuri umwe ajejwe abinjira yamubwiye ko yitwa Chantal. Unajejwe abinjira yumvise izina Chantal aca yibaza ko ari wa mupolisi, agira kanavuga ati noneho kuva mu gitondo ntiyari bwaze no ku bitaro, ahubwo yari yanatinze. Ntiyigeze yibaza ko hari umuntu yoza yiyitirira Chantal kandi atari we. Muri ako kanya Rayisa yinjiye yemye indani mu bitaro isangemwe. Rayisa amaze gushika indani mu bitaro yashitse nyene wewe bisa nkaho azi ko Karima ari yagwariye, kuko yashitse abaza abagwaza bari ati umupapa bita Karima agwariye mu cumbi cyahe inimero zingahe. Abagwaza bari indani mu bitaro nta mutima mubi bari bafise, kandi atsinda nta namakuru bari bifitiye. Baciye bereka Rayisa aho nyene icumba Karima agwariyemo. Rayisa yaciye yerekeza aho nyene mu cumba Karima agwariyemo. Agishikayo yasanze ari we koko. Yasanze Karima agwariye muri ico cumba nyene, ariko kandi abona ariko agenda noroherwa. Rayisa akihashika yashitse yicara ku gatebe k'umugwaza. Karimu ntiyashoboye kumenya uno muntu yinjiye uwo ari we kuko yari yitwikiye. Rayisa yaciye yandikira sheri wiwe Muco butumwa bugufi na Anna ati ni mu mubwire wajijwe gutanga impusha kubinjira ko Chantal abakeneyemwo indani. Muco na Anne baciye babikora nkuko Rayisa bibabwiye, noneho baca begera uno yarajejwe gutanga impusha kubinjira ati Chantal aradukeneyemwo indani. Uno yarajejwe gutanga impusha kubinjira bakimubwira ko ari Chantal abakeneyemwo indani, yaciye abaha uruhusha barinjira. Muco na Anne bamaze gushika indani baciye babwira Rayisa ati turashitse indani mu bitaro, tubwira icumba murimwo. Rayisa amaze kumva ko Muco na Anne nabo bashitsemwo indani mu bitaro, yaciye ababwira nimero y'icumba barimwo isangemwe. Muri ako kanya nyene baciye babashikako. Bakibashikako Karimu yakubitije amaso ku muhungu wiwe Muco, akubitiza amaso kuri Anne, abona bose arabazi. Mwako kanya nyene Rayisa nawe yaciye yitwikurura, mu maso hiwe hararabagirana. Karima barabonye abo bari kumwe muri ako kanya bose. Mwako kanya nyene mwijwi rya Karimu yaciye ababwira ati ugwanje rurashitse nimukora ico mugomba kabisa. Abana nta kuzuyaza baciye batangura kubaza Karimu kamerewe, bamubwira ati papa urameze gute se? Karima gitangaye yahababutse harababwira ati none mungezeho gute isangemwe. Rayisa yarabonye ko Karimu yahahamutse, ariko kandi acagira akamubwira ati papa tekana, ntabwo twaje kukugirira nabi ahubwo twaje kugukiza, kandi papa ndagusavye umpakanya kuko hari ico nshaka kuvugana nawe. Karima cyumva ko Rayisa mubwiye ati tekana, ntitwaje kukugirira nabi ahubwo ndafise nico nifuza kuvugana nawe, yumvise atujemwo gake basi muri we. Karimu yaciye abwira Rayisa ati yaga kibondo, nimba ari uko bimeze yaga ndaguteza amatwi. Rayisa yatanguye ijambo ryiwe nk'umwana yarezwe kandi yicuza agira ati kuri wewe Mutama na wewe Muco, kw'izina ry'umuryango wanje ndetse nanje ubwanje ntanguye kubasaba imbabazi kubw'ivyaha byose twabakoreye, kuko jewe ubwanje naratohoje neza sanga ni kubw'imvo za Mutama wanje kandi kubwo gukunda igiturire kwiwe. Naje kumenya ko yari yo mvimwe rudende yatumye imiryango myinshi yisanga mu kababaro, twese twisanga mu bupfuvyi, twese twarabuze, ariko jewe nk'umusigwa ndabasavye ngo mumbabarire mu izina ry'umuryango wanje isangemwe. Karimu yumvise Rayisa avuze iryo jambo aratangara, akorora amosozi, abura ico kuvuga n'ico gukora. Karimu yatangajwe nuko Rayisa yamenye vyose, ariko
ariko kandi akomeza gutangara cane anumvise ijambo Rayisa akoresheje mu gusaba imbabazi kandi bitari bikwiriye. Karimu nawe yavuye aho yararyamye afukama ku birenge vya Rayisa agira akamubwira ati, mwana muto w'umukobwa, ndi ku birenge vyawe, ndiko ndakorora amosozi yanje ariko aratemba kandi cane kubw'intuntu n'agahinda, ariko aratemba cane atakiyahagarika kubw'ivyaha nakoze. Mwana muto, naraguhemukiye bihagije, ariko kandi n'ubu sindatahura ko ayo majambo hejeje gukoresha mu kuvuga kari wewe uyakoresheje canke ari uwundi muntu yariko arayavuga. Ubwanje sinkwiye imbabazi, sinkwiye no gusabwa imbabazi. N'ubu ndacibaza nimba ndiko ndavugana nawe canke ari uwundi muntu turimo kuvugana. Mwana muto w'umukobwa, jewe ndi umumenja, ndi umwicanyi, sinkwiye no kuvugana nawe, sinkwiye no kurabana nawe mu maso. Ndumva nta naho nohera kugira ngo ndagusaba imbabazi kuko ndafise ikimwaro. Ariko kandi nkuko wabikoze, reka nanje ngire ko nsaba imbabazi, kuko ni jewe nari nkwiye kugusaba imbabazi, siwe wari ukwiye kunsaba imbabazi. Isangemwo nukuri bijya vyose nakoze nabitewe n'ubukene no kuba nari ntakaje akazi, kandi nkabona ata bundi buzima nari gushobora kubamo mbayeho ntafise akazi. Jewe n'umuhungu wanje Muco nta mpamvu yo kudusaba ikigongwe nk'umuryango, ahubwo mudukundire tubasaba ikigongwe nkamwe Rayisa kumwe n'umuryango wawe. Isangemwo Rayisa nawe yumvise ayo majambo yumva bimukomerekeje ku mutima, noneho yumva umutima w'ikigongwe n'imbabazi umugarutsemo ubugira kandi. Rayisa yahagurukije Mutama Karimu mu bagwana munda, bagira umuzingi wa bane, Rayisa, Muco na Anne na Karimu bagwana munda, noneho basabana imbabazi n'ikigongwe, bagira ko bavugana yandi majambo y'ihumure. Bamaze gusabana imbabazi n'ikigongwe, Karimu yumvise yiyakiriye, noneho yumva arabohotse ubugira kandi, agira akabaza Rayisa ati, mwana muto, wize iki kw'ishure? Rayisa yishuye Karimu ati, papa, kw'ishure nize gutohoza ku vyaha bikorwa kanatsinda ndi n'umwavoka. Isangemwo bamaze gusabana ikigongwe biyumvisemwo guharirana, hama batangura no kumubaza ati, papa, noneho umerewe gute kubwo bugwayi bwawe? Ese noneho tubwire, kuri bino bitaro urabona witaweho bikwiriye? Karimu yababwiye ati, bananje, ndumva noneho nakize, ndumva nanabohotse, ariko mu mwanya igihe mwaza mugishika numvise none hari gwo rupfu rwanje, numvise ntarimo guhema, numvise ndiho nk'ubutariho. Muco yaciye abaza se wiwe ati, none papa, kugira ngo ugware urembe bigere hino vyagenze gute? Karimu yishuye umuhungu wiwe agira ati, umunsi ugenda utansezeye mpejeje kukubwiza ukuri kuko ibintu vyagenze vyose kuva ku ntango kugeza ku gufungwa kwanje, nasigaye nihevye, noneho ntangura kwishyuza igituma ndakubwije ukuri, ntangura kwibaza nimba nzosubira kukubona, ariko ndavuga naragiye Burundi sinzopfa nsubiriye kumubona. Nasigaye nigunze cane nihevye, nabonye ko mbaye igicibwa. Niho hahera akanya gato numva ngo barakugonze n'imodoka, uwarajijwe kudusumira ivyo dufungura niwe yanzaniye iyo nkuru mbi, kuko yaramaze kukumenya bivanye n'igihe wahora uza kundaba turamukanya, yaramaze kukumenya. Aho nyene naciye ngira ko mfatwa n'umutima, nafashwe n'umutima utera nabi cane, naciye ngira ko ngwa hasi, sinamenye ingene nashitse hano. Naje gutora ubwenge nisanga ndi hano, naciye ngira ko mbwira ujajejwe gutanga imusha kubinjira ati, aya mazina atatu ntuze wigere uyahura uruhusha rwo kwinjira kundaba ko ngwariye mwa bino bitaro. Naciye ngira ko ndamuha amazina yanyu atatu, iryawe Muco, irya Rayisa n'irya Anne, kugira ngo ayo mazina ntaza yemerere kuza hano kuraba ko ngwariye mwa bino bitaro, kuko nikeka ko mwohava muza hano mwatwawe n'agashavu mukaza kunyihorako. Sinibaza ko hari uko vyogenda kugira ngo muze kunsura bivanye n'amakimbirane twari dufitanye, ariko kandi narikeka ko hari igihe mwoza kundaba mukanyihora, niyo mpamvu yatumye ndabigira uko. Burya rero natangajwe n'ukuntu mwangezeko, kandi amazina yanyu yari mu mazina nari nahaye ujajejwe abinjira, kari mu mazina y'abatari barekuriwe kuza kunsura canke ngo bamenye ko ngwariye hano. Isangemwo Muco yumvise uko se wiwe yari yarabiteguye mu kurinda umutekano wiwe, agira akabwira sheri wiwe Rayisa ati, sheri, felicitation kabisa, wakoze ivyo ntashobora gukora. Siniyumvisha ko hari umuntu yorinda umutekano wiwe bingana uko kandi agwaye, kandi tuzi neza ko buri muntu wese agwaye aba akeneye
ubufasha. Isangemwo. Uwo munsi Muco yishimiye Rayisa yaciye agira ko kandi ababwira ati iyi ntsinzi dushitse ko si yanje ahubwo ni yacu twese. Ntitwishimire kubera ko nabikoze neza ahubwo twishimire kuba twese twabikoze neza kuko twese twafatanye mu nda twabikoze. Ariko kandi bikimeze uko twagize umunsi muremure turi mu kazi kandi ni intsinzi kuri twese. Ndabinginze kandi ngo ibibereye aha bigume hagati yacu kuko iyi ni intango. Tugiye kuba ahubwo turi mu kazi kadasanzwe inyuma yuko twese duhejeje kumenya ukuri kw'ivyabaye. Ndabinginze bigume hagati yacu ntihagire n'ubuzomenya ko twinjiye hano. Reka ndabisabire kugira ngo no mu gusohoka bize kuba ari kwa kundi nyene uko twinjiye aba ariko dusohoka. Kandi hagati aho jewe hari ico nshaka kwikorera. Mbe n'igiki Rayisa kandi ashaka gukora? Ese Rayisa arashaka gushika kuki? Muco ni kubera ikagitangaye, Karimu na wenyine aracatangaye, Ane nta jambo na rimwe twigeze tumwumvana. Biraza kugenda gute mu gice ca 4? Erega ibi biruka ari nako nkomeza kubararikira gukoresha code promo nziza, imwe mu makode promo ariko arabinoza. Code promo yayisangemwo nawe. Iyi code promo nziza iriko irabinoza ikoreshwa mu kugurura konte za 1xbet. Ni code promo nziza ya isangemwo nawe. Andika isangemwo nawe uko nyene mu majambo ufatanye uko nyene uriko urabibona. Canke isuko nyene uriko uravyumva. Tanguza urudome rukuru mu kwandika isangemwo nawe kandi bifatanye urudome kurundi nk'uko uriko urabibona. Uzoba wanditse isangemwo nawe neza. Uzoba wiyandikishije kuri code promo ya isangemwo nawe neza maze wigire mu bamiliyoneri. Noneho utigira utsinda. Ukina akadego kagura utsinda. Uhungura utsinda. Kuko vyose na isangemwo nawe bigenda neza. Dukorera ku mpande zose mu kubikora neza kandi tubinoza. Erega sivyo gusa. Ni wugurura neza konte yawe ya 1xbet ushizemwo code promo ya isangemwo nawe. Bonus ya 200% y'ibice 200% uzosanga igutegereje. Ni wabikora ubunyene naho uza gusanga igutegereje. Huguriye konte yawe ya 1xbet neza ushizemwo code promo ya isangemwo nawe. Niyo mahigwe yawe muri betting. Wipfuza kumenya ubusobanuro bwa vyinshi dukora muri isangemwo nawe duhamagare kuri akamenyetso ko guteranya 257 61 811 969. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka twoye kwijana kuko inzira yumwe ntishika.